Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ry'Amerika. Mwiriwe inshuti bakunzi n'ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize leta y'u Burundi itangaza ko abantu babiri ari bo bahitanywe n'ibitero vya grenade vyakomerekeje abarenga ijana ku mugoroba w'ejo kuwa mbere i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi mu Burundi. Duhamagariye kandi abene gihugu kuba maso kugira ngo babere ijisho n'amatwi abajeje umutekano. Duhamagariye n'abajeje intwaro kandi gusubira kuba maso. Turazi neza yuko hariho bampe muke ndamuke. Uyu n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Sudani yataye muri yompi abasirikare bo hejuru bagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi. President wa Amerika Joe Biden ari mu bategetsi bo kwisi batanguye gushikiriza amajambo mu nama nkuru ya ONU igira 76 iri kirabera i New York aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urubanza rwa Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo rwongeye kumvirizwa. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Inama nkuru ya ONU igira 76 yatanguye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bategetsi bamaze kuvuga amajambo harimo President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. President wa Amerika Joe Biden ageze ijambo rye ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye yavuze ko Amerika n'inshuti zayo byiteguye gufatanya mu kuyobora isi mu nzira y'amahoro n'uburumbuke ku bantu bose mu myaka iri imbere. Yavuze ko aho gukomeza kurwana n'intambara z'igihe cyahise, Amerika ihanze amaso ibibazo bifite icyo yise urufunguzo rw'igihe kizaza gisangiwe na bose: kurwanya ikiza cya COVID-19, ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, guhita ku buryo bimwe mu bihugu bigenda bikomera kurusha ibindi, ingingo zirebana n'iby'ubucuruzi, internet n'ikoranabuhanga uko rigenda rivumburwa, no guhangana n'iterabwoba biri muri izo ngingo. Yavuze ko kuba Amerika yarakuye ingabo zayo muri Afghanistan bigamije kwibanda ku byo yise ibibazo bishyashya bibangamiye demokarasi n'ihame ry'ubwisanzure. Yemeza ko Amerika izakomeza kurengera inyungu zayo n'iz'inshuti zayo, ariko akavuga ko gukoresha ingufu za gisirikare atari byo bishyizwe imbere nubwo bwose zakoreshwa mu gihe ari ngombwa. Nyuma President Biden arabonana na Minisitiri w'Intebe wa Australia Scott Morrison, yakire muri Presidency ya Amerika Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Mu cyumweru gishize abo bose basinyanye amasezerano arebana no gusangira ubunararibonye mu ikoranabuhanga n'ubumenyi mu bya gisirikare. Aya masezerano ariko yateje igitotsi hagati y'umubano w'Ubufaransa na Amerika umaze igihe kirekire. Akimara gusinywa ku wa gatanu w'icyumweru gishize, Ubufaransa bwahamagaje ambasaderi wabwo muri Amerika na Australia kubera impamvu z'ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Jean-Yves Le Drian yise gusogotwa mu mugongo. Ku mugabane wa Afrika, inzego z'umutekano muri Sudani zataye muri yompi abasirikare bo ku rwego rwo hejuru benshi bakekwa ko kugerageza guhirika ubutegetsi. Edi Rwema atubwira ibindi. Ibi byavuzwe na Minisitiri w'itangazamakuru Hamza Balul wemeje ko abo basirikare ndetse n'abandi banyapolitike batawe muri yombi bashinjwa gushaka gukora kudeta. Avugira kuri televiziyo y'igihugu, Balul yavuze ko benshi mu bafashwe basanzwe bazwi ko bashyigikiye Omar al-Bashir wayoboye icyo gihugu, ubu akaba amaze igihe afunze. Minisitiri w'itangazamakuru yijeje abatuye icyo gihugu ko umutekano ari wose mu murwa mukuru Khartoum. Yagize ati ibintu byose ubu biri mu buryo nyuma y'ifatwa ry'abasirikare n'abasivili bagerageje guhirika ubutegetsi bafatiwe mu kigo cya gisirikare cya Sharjah. Yavuze ko abafashwe bakomeje guhatwa ibibazo, yongeraho ko bakomeje no gushakisha abandi bari muri uwo mugambi. Edi tubandaniriza muri Afrika y'Epfo aho ubutungane bwongeye kumviriza iburanishwa ry'urubanza ruregwamo Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu. Uyu yagirizwa ivyaha birimo ibiturire mu gutanga amasoko yo kugura inkoho mu myaka ya za 90. N'urubanza rumaze igihe mu nkiko rwakomeje kugenda rutinzwa biturutse kuri Jacob Zuma n'abamwunganira. Ayo masoko bivugwa yatanzwe afite agaciro k'amafaranga agera kuri miliyari 2 z'amadolari. Uru rubanza rwagombaga gusubukurwa kuri uyu wa kabiri rwongeye gutinzwa kubera impaka zatangijwe n'abunganira Zuma basaba ko umushinjacyaha mukuru muri uru rubanza Bill Downer asimburwa. Ikipe ya Zuma iramushinja kubogama. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi urukiko rwategetse ko Zuma afungwa kubera kwanga gukorana n'urukiko mu rundi rubanza aregwamo ruswa. Ifungwa rye ryateje
hateje imyigaragambyo ikaze hirya no hino mu gihugu. Iyo myigaragambyo yaguyemo abantu barenga 300 inateza ubusahuzi mu bigo byinshi by'ubucuruzi. Niyo myigaragambyo yari ikaze cyane kuva igihugu kivuye mu butegetsi bwa bagashaka buhake. Kuwa gatanu ushize urukiko rwanze ubusabe bwo gutesha agaciro icyemezo cyo gufunga Zuma amezi 15 kubera uburwayi. Zuma w'imyaka 79 yemerewe gukurikiranwa ari mu rugo. Uyu mukambwe utagaragaye mu rukiko kuri uyu wa kabiri akomeje guhakana ibyaha ashinjwa, akavuga ko hari impamvu za politike zibiri inyuma. Amakuru agezweho hirya no ku isi reka tuyasozereye muri Kenya, havugwa umuriro wadutse ku ishuri ryitwa Ofata Jericho. Abanyeshuri 40 kuri iryo shure bari mu bitaro kubera ibibazo byo guhema nabi. Oriane Tangishaka nivyaje kutubwira. Inyuma y'uwo muriro wadutse ku ishuri ryisumbuye rya Ofata Jericho i Nairobi kuri uyu wa kabiri, abategetsi batanguye amatohoza yo kumenya icawuteye. Umuyobozi mukuru w'iryo shuri ryisumbuye rya Ofata Jericho avuga ko aba banyeshuri batwawe kuvugwa kubera bagize ibibazo byo guhema. Avuga ati abanyeshuri batanguye kudahema neza kubera imyotsi yaturutse muri uwo muriro. Ati ntibakomeretse ariko bagize ibibazo byo guhema gusa. Ivyo navyo byatewe nuko bariko bagerageza kuzimya umuriro wari mu vyumba vyabo. Bagenda badaha amazi basuka muri uwo muriro. Uyo muyobozi mukuru w'iryo shuri avuga ko amagara y'abo bana atabangamiwe kandi ko muri bo 15 bamaze gutahukanwa. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezweho hirya no ku isi. Ijuru rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave. Ndabutse ko mushobora kuyumva ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA@com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere mu gisata c'umutekano mu Burundi. Leta itangaza ko abantu babiri ari bo baraye baguye mu bitero vya grenade vyagabwe i Bujumbura bigakomeretsa abarenga 100. Ubushikiranganje bujeje umutekano muri ico gihugu buvuga ko Uburundi buri mu bihugu bibangamiwe n'iterabwoba. Inkuru tubazomenyesha amakuru y'Ijuru rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Eloge Wirikaneza. Abakomeretse nk'abose bariko bavurirwa ku bitaro vya Prince Jean Charles biri muri zone ya Buyenzi, komine Mukaza, hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura, mugwa mukuru w'ubutunzi. Amagrenade yaturikiye muri iyo komine nyene hari igihe c'isaha 2 zirenga nk'umunota umwe. Bamwe mu bari ku gituro c'amabisi yunguruza abantu n'ibintu ahagarara hahoze isoko nkuru ya Bujumbura babwirijwe rya Amerika ko byari biteye ubwoba cane. Uwo mukenyezi ari muri bimwe mu bitaro vy'i Bujumbura yatubwiye uko we n'abagenzi be barokotse bari muri bisi. Tumaze gusahaza byaragoranye kugira tuhave, baraje baraduterura baratujana kimwe gusa. Amagrenade yagumye atera mu yandi mabisi, twagenda kwa muganga. Abantu bose bari muri bisi bari babaye cyane, amaraso bamwe amaguru arereta, amaraso ajejesha bose. Hariyo n'abana bagenda barakura, nyina we asigaye atembagara atavuga. Aha niho twanaraye, ngo yarayira dukubitira ha. Mwitangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri ryasomewe kuri radio na televiziyo z'igihugu RTNB, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano yemeje ko abantu babiri ari bo bahitanywe n'ivyo bitero. Pierre Nkurikiye yatangaje kandi ko ivyakozwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ari iterabwoba nk'irindi. Aho bibiri babiteye ku gituro c'imodoka mu gisagara hagati muri zone ya Rohero bihitana umuntu, uwundi ahava acikana ashikanywe n'inyamiramabi kwa muganga. Ikindi bagiteye hafi y'isoko ya Jabe muri zone ya Bwiza. Ubushikiranganje burateye ivyatsi bwivuye inyuma ubwo bubisha bw'iterabwoba butagira izina buza bwerekana ko n'igihugu cacu naco nyene gifise amangenge y'iterabwoba. Abantu barenga 100 nibo bakomerekejwe n'ayo magrenade. Ku bitaro Prince Jean Charles ku Mutaga, umushikiranganje wa mbere arenga Yome Bunyoni yagiye kubaraba. Ivyo bitaro biriko abaganga n'abaforoma bishira hamwe y'abaganga batagira imbibe MSF. Umushikiranganje wa mbere yagiye kubagarukira ko yizeza ko leta izori ibijanye no kwivuza byose nuko abateye babwirizwa gufatwa bagahanwa. Duhamagariye kandi abenegihugu kuba maso kugira ngo babere ijisho n'amatwi abajejwe umutekano. Duhamagariye n'abajejwe intwaro kandi gusubira kuba maso. Turazi neza yuko ariho bampemuke ndamuke bariri impera Burundi kugira ngo bakore ibikorwa byo kugaragaza yuko mu Burundi nta mutekano hari. Hanyuma bamwe
bakamisha nduru bashobore kuronka akaryo ko kugaruka kamisha ibyo bahoze bakamisha kera. Rero natwe nishobora kugendera nk'abarongoye leta duhumuriza bene igihugu tubabwira yuko ingo zose zikenewe zafashwe kandi zari zisanzwe zarafashwe zikaba zari zarafashwe byari bihari. Turazi ko batashaka gukora ibi gusa bashaka gukora n'ibirengera. Umunyarongoye leta y'u Burundi yanemeje ko inzego z'umutekano zahawe amabwiriza ahagije kugira zikingira abanyagihugu. Ku mbuga ngurukanabumenyi amashirahamwe yigenga y'abari hagati mu gihugu n'ayakorera hanze yafutswe na leta biyamirije ibi bitero bashimangira ko ata muntu n'umwe yoshigikira ibitero bikorwa ku banyagihugu b'inzirakarengane bitekaniye. Umwe muri bo Jeha Hakizimana twari ishirahamwe Forconef rikorera mu ntara zose z'igihugu yabwijwe rya Amerika ko abarundi bakwiye gutahura ko atakintu na kimwe cosigura ubugizi bwa nabi. Muri iki gihe ca demokrasi nta muntu n'umwe afise icyo asaba akwiye kugisaba yinyegeje inyuma y'ubugizi bwa nabi. Ari naco bituma abinyegeza inyuma y'ubugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose na cane cane bwo gutera amagrenade abo rero nta kibanza baba bafise nabo guhigwa bagahanwa hanyuma bakumva ko ubufise icyo ashikiriza bidakwiye ko nyegeza inyuma y'ubugizi bwa nabi. Ikiremwa muntu ubuzima bwacu nikatihabwa. Ari naco bituma duhamagarira abarundi kubandanya bafatanye mu nda no kuza baradoma ku rutuko wese abona ihungabanya ubuzima bwabo. Dufatiye ku bitigiri vy'amazwa n'igipolisi n'amasoko y'ijwi rya Amerika abantu bagera kuri 44 nibo bamaze guhitanwa n'ibitero bitandukanye by'abantu bitwaje ibirwanisho kuva hagati mu kwezi kwa kane vyakozwe muri komine za Rutegama na Muramvya mu ntara ya Muramvya hamwe na Rusaka muri Mwaro hagati mu gihugu hamwe n'ibitero vy'amagrenade ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe n'uwa politike Gitega. Abantu barenga 60 baramaze gutabwa muri yompi n'igipolisi cy'u Burundi bikekwa kuba bafite uruhara muri ubwo bwicanyi nk'uko vyemezwa n'ubushikiranganji bw'umutekano. Eroje uri Kaneza, ijwi rya Amerika. Tukiri kuyavugwa ku Burundi ico gihugu caraye gihagaritse imanza n'imisi mikuru yose iba hagati mu ndwi kiretse imihango yo gushingura n'imigirwa ijana nayo n'ingingo yafashwe mu ntumbero yo kurwanyikiza ca virusi ya corona kibandanya kwiyongera muri ico gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana akoreje rya Amerika i Kigali mu Rwanda. Muri urwo rwandiko umushikiranganje w'intware yo hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca yandikiye Baburamatari abamenyesha ko hibonekeza ikwirakwira ry'umugero wa corona mu gihugu. Yamenyesheje ko bituruka ko henshi mu gihugu abantu biraye bigatuma ingingo zo kwikingira zidakurikizwa na cane mu bantu bateye imbere. Yaciye amenyesha Baburamatari ko kubera uko kwirara kw'abarundi imanza zose ziba hagati mu ndwi zihagaritswe, imanza n'imisi mikuru bikazohora bikorwa kuwa gatandatu no kuw'Imana gusa. Yasavye urongoye igipolisi cy'u Burundi gufasha kugira iyo ngingo yubahirizwe. Umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje Martin Interetse yaboneyeho gutomorera abarundi uko ibintu bigiye kuza biragenda. Imanza z'ubugeni, imanza zo gukwa no gukosha, imanza bitangwa mu anniversaire n'izindi zose muzi zamaze kokwa n'abarundi kazi eka n'aba mu Burundi havuyemwo urubanza rumwe bwonyene, urubanza rw'amaziko, kuko amaziko ntategurwa, amaziko azagiturumbuka kuko n'umuntu aba yitavye Imana yashengeye aba akeneye guherekezanwa iteka. Abenegihugu bamenya yuko nibikurikira byose ko n'imigenzo y'ikirundi na cane cane ivyo gukaraba ivyo guca ku mazi iyo ngingo ntibiraba uzobirengako azobihanirwa. Abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura baganira na radio ijwi rya Amerika muri rusange barashima iyo ngingo ariko n'amakenga ntabuze. Ku bwanje je mbona mengo iyo ngingo ni nziza kubera mburumengo byotuma umurindi w'iyo ngwara COVID-19 ugabanuka, ahubwo yoraba agafata n'izindi kugira icyo kizo cy'ibandanye gitema gitongora mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ngingo y'umushikiranganje ni nziza cyane mu guko jewe ndiko ndavyumva ntibikwiye gusa ko byoba hagati mu ndwi ahubwo boraba n'ama weekend kuvuga mu samedi dimanche tubona yuko nayo nyene ari autorize ko izo manza zobera ko ahubwo ko nayo nyene yohagarara mbere ahubwo nkobona yuko hoba hakwiye n'izindi ngingo mperekeza umuntu yaramuka afise urubanza yogenda karurangurira muhiriwe. Ingingo umushikiranganje yafashe ni nziza ariko ni kuraba bari bamaze guprevoya imanza kuko gushika ubunyere abantu bamaze guprevoya imanza gushika muri December sinzi ko abo bategura izo manza ko bazoba dere ariko ubundi ingingo yari nziza. Martin Interetse yamenyesheje ko mu bindi bihugu ibiharuro by'abandura vyongera ku rugero ruri hejuru hafatwa ingingo zo kugumiza abanyagihugu mu mazu arico gituma amenyesha ko iyo ngingo ari ntabanduka. Ni mu gihe
hari abavuga ko hari imanza zari zimaze gutegurwa imbere y'uko iyo ngingo isohoka. Iyo ngingo yafashwe ni ingingo yo gukingira abarundi bose muri rusange, si ingingo yafatiwe umuntu. Abo bantu bateguye amamanza yobaye kuwa kane, kuwa gatanu, gatatu, kuwa mbere barasaba bagiraniye amasezerano baca bagenda bakavugana, kuko ingingo yafashwe ntabanduka kandi ija mu ngiro uwo guhera umunsi ifatiwe. Ko ingingo niyo gukingira abanyagihugu, si yo guhotora, niyo gukingira abanyagihugu, na cyane ko turiko turaraba ibijye ingingo yafashwe yishimikije ibiharuro byatanzwe n'amaserivisi ajejwe kwegeranya ibiharuro vya coronavirus. Mu bakurikiranira hafi ikibazo c'amagara y'abantu babona ko iyo ngingo ari nziza naho hari bikibuze. Kome Konakuze, umushakashatsi ku ngwara zandukira mu karere ka Afrika yo musi ya Sahara, amenyesha ko hagikenewe vyinshi kugira ako karanda gatuzwe. Hariho intambwe nto cyane iri hasi ni y'ukwemeza ko ico kiza kiriho, hama bakuru ku rwego rwo hejuru turabona amatangazo, tukabona bakakivuga, turumva yuko bihananiriza n'abanyagihugu yuko boje bafata ingingo zo kwirinda. Iyo ni intambwe itangura kumenyesha abanyagihugu, mugabo uruwaziyeza yuko bidahagije, kuko turabona no ku rwego rwo hejuru nabo nyine ntavyo bakurikiza. Niyo ngorane buriya, hama kandi hakaba n'imvugo zitandukanye zihushanye zivuguruzanya. Uwo mushakashatsi asaba abarongoye abandi kubera akarorero abo barongoye mu gushira mu ngiro ingingo ziba zafashwe. Asaba kandi leta gutera intambwe ikemera ko abanyagihugu bacandagwa ikanabahimiriza nk'uko biriko biragenda ku isi yose. Bitagenze uko, Kome Konakuze amenyesha ko gutuza ico kiza bitazokunda mu Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. VOA radio ya Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ejo kuwa mbere ubutungane bwo mu Rwanda bwaraciye umunyororo w'imyaka 25 Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu, bwongera bumwagiriza iterabwoba. Rusesabagina yarigeze guhabwa agashimwe n'ikigo citiriwe Tom Lantos Foundation kivuga ko yarokoye abatari bake mu 1994. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Madame Katrina Sweetland atwara iyo fondation ifise icicaro Washington DC, amubaza uko yakiriye igihano Rusesabagina yakatiwe. Yes, well, we believe that the court's verdict today was a travesty and quite honestly a complete miscarriage of justice. Turakeka ko imyanzuro y'urukiko uyu munsi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina yari yo kumurenganya, kandi mu by'ukuri ntabwo ubutabera bwubahirijwe. Paul Rusesabagina ntabwo yigeze abona ikintu cy'ubutabera mu Rwanda. Rero imyanzuro y'urubanza rwa Rusesabagina turayibona nk'ibintu bibabaje cyane, ariko nta nubwo byatunguranye, kuko tuzi neza ko umuntu wese unenze Paul Kagame ahura n'ingorane, aterwa ubwoba, agafungwa, agahimbirwa ibyaha, kandi hari nabo birangira bapfuye bapfiriye muri gereza hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ibi byose rero biriyongera ku rubanza rw'uyu munsi rwa Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina ntabwo yari mu rukiko ubwo rwasomaga imyanzuro yarwo ku byaha ashinjwa. Niki utekereza ko gikwiye gukorwa nyuma y'uko yakunze kumvikana avuga ko nta butabera azabona? Well, I think what needs to be done, and this is where I am quite critical of the United States government, the Belgian government, and other countries in general. My country, the United States, gukorwa ari naho nahera nenga leta ya Amerika n'igihugu cy'Ububirigi n'ibindi bihugu muri rusange. Igihugu cyanjye cya Amerika gikeneye guhaguruka kikagira ikintu kizima gikwiye gukora ku muntu w'intwari ku rwego mpuzamahanga. Leta ya Amerika ikwiye gusaba ko Paul Rusesabagina arekurwa mu buryo bweruye, igakoresha imbaraga zose ifite ishimangira ko leta y'u Rwanda ikora ibikwiye ikarekura Paul Rusesabagina. Bashobora kubikora binyuze mu nzira zitandukanye zirimo n'ubutabazi. Rusesabagina afite imyaka 66 kandi ni umuntu ufite indwara nyinshi abana nazo. Bashobora kubikora mu nzira iyo ari yo yose, ariko ni ibintu by'ingenzi cyane ko Paul Rusesabagina arekurwa. Hariho abantu bake cyane bagize ubutwari bwo guhagarara bakarengera abantu b'inzirakarengane bo mu bwoko bw'abatutsi bapfaga hamwe n'abahutu baguye muri ariya mahano ndengakamere yabaye muri kiriya gihugu. Paul Rusesabagina ni umwe muri abo bantu bake bahagurutse bakarengera abo bantu, ariko nubwo yabikoze yabikoreye mu gihugu aho umuntu adashobora kunenga ibitagenda, ariyo mpamvu na Paul Rusesabagina ari hariya.
hari aho uvuze ko ari intwari mu gihe leta y'u Rwanda yo imufata nk'umuntu ukora ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo bintu bibiri ubihuza gute? Well, because the government of Rwanda has made accusations which they have no evidence for and which are false. Kubera ko leta y'u Rwanda yashyizeho ibirego idafite ibimenyetso kandi by'ibinyoma. Icyo barenganyiriza Paul Rusesabagina rero nuko yanenze ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ikindi cyabateye uburakari nuko Paul Rusesabagina azwi ku isi yose bitewe n'ubutwari yagize muri jenoside. Afite ahantu ho kuvugira aribyo byatumye Perezida Kagame agerageza gucecekesha, gutera ubwoba no gufungura umugabo. So urgent from Kagame's perspective to try and silence and intimidate and imprison this man. Paul Rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Uratekereza ko kuba yarikuye mu rubanza atari yabaye intandaro yo gukatirwa igihano kiremereye mu gihe wenda iyo aza kuguma mu rubanza rukarangira akaba yasaba imbabazi byari kugabanyiriza ibihano? No, I don't think so. I think Paul Rusesabagina was making a very principled statement by his insistence on boycotting what was a complete ntabwo ariko mbitekereza. Ntekereza ahubwo ko ibyo Paul Rusesabagina yakoze ari byo byari bikwiye ashingiye ku buryo yabonaga urubanza ruzagenda. Yabonaga ko amategeko atazubahirizwa kugira ngo abone ubutabera binyuze mu mucyo. Rero ukurikije ibyo warangiza ukagira kwizera ko uzahabwa ubutabera byari kuba ikosa rikomeye. Thank you very much Dr. Katrina Lantos, Perezida wa Fondasiyo Lantos. Ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Yes, I'm very happy. Ndishimye cyane, wakoze cyane kumpamagara no gukora kuri iyi nkuru ikomeye. Tukivuga kuri no nkuru, ubushinjacaha bw'u Rwanda buvuga ko buzojurira icemezo cafashwe ejo kuwa mbere cyo guhanisha Paul Rusesabagina igihano c'imyaka 25. Umuvugizi w'ubushinjacaha bukuru bwo mu Rwanda Faustin Nkusi yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimirimana atangura amubwira uko bakiriye icemezo ca sentare. Abantu bakurya nk'ibi baba kwimana buryo mu by'ukuri kumva bidasanzwe hafite amategeko yumvikana. Twasanze rero mu by'ukuri tugomba kuzicara tukareba icyo rwashinzweho tumara kubona kopi y'urubanza cyangwa se amatorewa tukayisoma tukayisesengura kuri buri muntu duhereye kuri Sankara tukaza kuri Herman tukaza kuri Paul Rusesabagina n'abandi bakurikiraho tukareba ibyashingiweho kuri buri muntu kugira ngo habishe igihano kuko twumvaga ko bagahawe ibihano birenze ariko turumva icyemezo cy'urukiko tuzakijurira. Ariko hari bamwe basanga atarahawe ubutabera bukwiye. Ahangaha ndavuga nka leta zunze ubumwe za Amerika, ndavuga nk'igihugu cy'Ububiligi ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, ndavuga nka Amnesty International ndetse na Fondation Lantos yamuhaye umudari kubera ibikorwa ivuga ko yagize by'indashyikirwa mu mwaka w'1994 ndetse n'umuryango we ukavuga ko uzajurira uburyo urubanza rwabaye. Ibyo byo gukemanga imicire y'urubanza bavuga yuko rutabaye mu mucyo byo muvuga hwiki. Ababikemanga ntabwo uzi n'icyo babishingiraho kuko nibaza ko uru rubanza rwabaye ku mugaragaro rwagiye no ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo nawe warukurikiye n'ubwo utari mu Rwanda